bansi b'u Burundi basubiriye kandi gutangariza abarundi n'amakungu ko amatora atazoba amatora twimirije y'ibihumbi 2027. Ni mu gihe abene gihugu abarundi isinzi abarundi yo bava bakagira bose bariko barashimishwa n'intambwe Uburundi bugezeko bwo muri ibi bihe vy'amatora ko atakajagari gahari, imigambwe yose irikiri yamamaza atacamira, imigambwe yose irikiri yamamaza atawujya ugwara uwundi, bose bameze neza. Ariko hakaba hariho imitwe y'abantu bamwe bamwe gushika kuri no saha bobo bakirara barota intambara ku Burundi, bakira barota amatora atabaye neza, atabaye kandi abarundi bamye batwagwa n'indongozi bitoreye bonyene ubwabo. Ivyo bintu bikaba bije bisahiriza amajambo nyakubahwa ambasaderi w'Irinyamitwe yashoboye gushikiriza aho yari kamenyesha abarundi na kavideo nza kubereka aho ambasaderi w'Irinyamitwe yari kaributsa abarundi yuko turi mu mahoro, duke kwigina ino ntsinzi ko turi mu mahoro, tuke no kuvyishimira tukabishimira n'Imana. Ivyo bintu bije bisutera iki? Bije bisotera amajambo amwamwe ba Niyombare n'abandi bagiye batandukanye bahunze Burundi kubw'amanyanga bagerageje gukora aranka, bagerageje biranka birabata kwa amazi bahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Uno munsi bakaba atariko barashimishwa cyane n'inyifato n'ukungene Uburundi buriko buritunganya. Bariko barashimishwa na gato n'ukungene Burundi buriko buritunganya muri bihe vy'amatora. Ibihe buri murundi wese yamye yicarazi neza yuko amatora buri gihe cyose yegereje hatuza kuba ari intambara, atamatora meza ashobora kuba kandi agapasa. Ivyo bintu rero abantu inyanka Burundi no zita inyanka Burundi zaramaze kuja hamwe mu gihe zigerageza kwama ziteragiramo amajambo agiye atandukanye ku barundi ngo naka ngo yagize uku ngo hinaka ngo ibintu ntabihari, ibi naka ntabihari, ngo ibi ntabihari. Eka ndakubwire Murundi, uno munsi inyanka Burundi zisigura ziti ngo nta gitoro gihari, ngo ibifungurwa biraduga ibeyi, ngo ibintu biguma ngo biduga ibeyi. Ariko reka ndakubwiza ukuri, uno munsi umurundi arashobora kuva muri ville n'amaguru, arashobora kuva muri ville n'amaguru amasaha yari yose ashakiye agashika mu rugo amahoro. Uno munsi umurundi arashobora gufata urugendo yishake nga mu gihugu cy'u Burundi ataravye amasaha ngo ageze hehe ngo bimeze gute. Uno munsi umurundi wese aramaze gutahura uburyo ashobora kwibeshaho akuye amaboko mu mpuzu. Ariko abo bandi bantu nabo bagerageza kurema mu kintu abarundi bababwira bati bavuga bishimikiza ngo nta gitoro gihari, mu gihe ico gitoro gihe cari gihari abarundi birigwa barahunga. Uno munsi turafise indongo zishobora kuhagarara zikatubwira imigabo n'imigambi, ariko aho hambere hashize nta murundi numwe yigera yegera, nta ndongo zigera yegera umuntu ngo mbwira imigambi, wasanga uvuga imigambi ari umuntu umwe wenyene. Ayo manyanga yose izo nyanka Burundi zakoresha, ayo manyanga yose bamye babaho barema ibintu vyitwa ngo ni migwi yo gufasabira bene gihugu kandi ari manyanga yabo y'inyungu zabo. Reka ndabakorero gatoyi, muri 2015 harabaye umugwi witwa Afronabu Tabara. Uyo mugwi ugerageje kuraba neza iyi Tabara iri mu gihugu cy'u Rwanda ikorera n'imyimenyerezo mu gihugu cy'u Rwanda, urumva neza yuko iryo zina aho iyo ryavuye ryaje riva. Reka murabe ibintu Pacifique nahazwa akunda kwandika, ibi bintu bita ngo banyuruje ngo umuntu ngo kwigenekerezo rya naka, ngo hanyurujwe ngo umuntu ngo umuntu yapfiriye mu muferegi, ngo umuntu yagize ente. Aha si mu paradizo, aha si mu ijuru,
hamwe atakintu na kimwe cobura akanenge. Ivyo rero ya Pacifique yarema ati ngo ntabariza buri murundi wese ace yicara avuga ati ngo ndatabarizwa ngo nubwo ngira ikibazo ngo ndaza gutabarizwa, kandi ari ugucafuza igihugu kuko please aguma yerekana ibibi ngo ikivi vyagenze uku, kuko mwibuke neza yuko nabo Pacifique nyene nabani yo mbari nibo basabiye n'ibihano Burundi, babeshera Burundi ngo abantu ngo bapfuye mu gihe bobo ku ntwaro zabo ari bo bantu bonyene bica n'abantu benshi. Muraza abantu bapfuye muri rirare mu gihe ca manifestation staranatangura, muraza abantu bapfiriye muri rirare kweza bahimba kuva muri rirare bakaza no mu bisagara ngabo bya Bujumbura muri amakarita agiye atandukanye za Mutakura na za Musaga na za Ngagara, murazi ko ari bo bateje akajagari barica n'abantu benshi. Ivyo bintu rero nubu gushika kuri no saha ntibararota baruhuka kugabanya ico kintu, ntibararota baruhuka kuvuga nabo Burundi bwarisuganije mu bihano malgré que n'ibihano byose bwahawe burisuganya buriyubaka. Murabona amakarita agiye atandukanye arubatse, muri abantu benshi ntibacizera n'ubuzi bwa leta cyane, uwize n'utize usanga bicaranye, ariko kera utize ntimwicarana n'uwize. Ariko rero bakomeza bateza uruhagarara akarere ka East Africa, ndetse barondera no gukorana n'imigwi imwe igitandukanye ikeneye kugira nabi igihugu cy'u Burundi. Ariko rero Imana y'u Burundi rero ahici giserukira ni he? Imana y'u Burundi iciduhereza indongonzi nziza zikunda bene gihugu, zikunda abarundi. Murabiye kwanza kuri nyakwigendera Pierre Nkurunziza, murazi neza ko mukuru w'igihugu wa mbere yaje Burundi bwaronse yagendana na bene gihugu, yakinana na bene gihugu. Mu mitwe y'abarundi bari baramaze kwishira mu yuko umukuru w'igihugu umengo ni kimana, ariko Imana yaraduhezagije abakuru b'ibihugu, iduhereza abakuru b'ibihugu dushobora no kwicarana tukayaga canke tugatera inkuru, bakadutera n'inkuru mu manama yose bagaseruka bakagenda nkuko vyame bisanzwe. Ibi bintu byo kugarama barabara byaje igihe hatanguye kuzahahushwa indongozi zacu, harageze igihe mu za 2015 kuduga indongozi z'u Burundi wazubona ngo bamuhushije, ngo umukuru y'ingo yaragiye ngo umuntu arakanaka ngo yatewe ngo bari bamuteze ibintu nk'ivyo, ntubace batangura rero kuzabara cupanga security. Ariko ubu kwera amahoro n'umutekano uno munsi na son excellence ashobora kurengana, namwe muri ko murarengana mwe babegeza pembeni gusa, ntibarinda kubashira ku kilometero ngo ni murabe hirya canke mugirene. Cyose nibiranga amahoro n'umutekano tuba dusanzwe dufise. Rero iyo migwi yoyo rero ivyo vyose ntavyibona, ibandanya igerageza kwerekana ibibi gusa, ariko Imana ishimwe baza gusangana vyabi bariko baravuga vyanaheze, baravuze ibi ku buryo ubu basigaye bazana vya bindi nyene, ntibakironka ibibi bishasha bazana. Iyo leta bara rero iri mu gihugu cy'u Rwanda niwo mugwi wonyene usigaye uhanze amaso igihugu cy'u Burundi, mu gindongozi nyinshi zimaze kuyana gasopo ziravuga ziti ico kintu mwishize mu mutwe wanyu cico muzofata igihugu cy'u Burundi ni mucire birarura ntigikunda. Baramaze guhabwa gasopo nyinshi, kandi ubasunikamwe ivyo bintu murazi neza ko ari Kagame w'u Rwanda, ko ni wabahaye n'indaro, kandi Kagame mugerageje kubiraba yahaye indaro Kabila. Kagame umuntu wese w'umunyekibi aba ari inshuti yiwe, ni waca aba inshuti yiwe. Rero twebwe abarundi turishimiye cyane kubona amatora imyamamazo iri kigenda neza cyane, abarundi baryohewe bishimye. Twe barundi turaryohewe cyane kubona amatora azogenda neza cyane, watsinze uzotsinda n'utazotsinda bose bakazoryohererwa hamwe, kari murazi ubutwari butangwa n'Imana. Rero ivyo turavyishimiye cyane, intambwe aho twe tugejeje turavyishimiye cyane. Duhure mu biganiro bikurikira, ndabakunda cyane.